Mama Sami, Mama Tiza, Mama Shugwe, Mama Queen, je ndi nyina w'abana. Niyo mpamvu nigera mvuga ati je ndi umugore wa Kanaga, nta mugabo tungana, bajya bose n'abana. Hello guys, ndabaramukije cyane abakunze ba Rukundo News TV. Kuri micro ni Alice, nyuma ya kamera ni Nyama. Ndabaha ikaze cyane mu kiganiro tujya dukorane n'abagenzi ngira murababona abatumire. Ntabwo no bavugira, reka umwe wese yipresente. Ndaguha ikaze. Yego murakoze. Babita gute? Nitwa Nanashu. Yego. Ndabaha ikaze namwe. Murakoze cyane. Mwitwa bande? Bita Dafroze. Dafroze. Ndakubona ko ariko ndabona ukuntu umeze ate nibisanzwe. Si bisanzwe mugabo naho urukurambaza bavuze nguri Alice sinzi ko wakorose uva mu ijuru, sinzi ko wakorose uva mu mazi, sinzi ko ujeje gukora iki, sinzi ko kuri umurimyi mana uvuye kukubona aha uzanura mikro kwawe ntamenye icyo ujeje gukora ahubwo ndatangaye. Okay, ndi Alice ndi umujournaliste mushasha wo kuri Rukundo News TV. Urakoze cyane. Turaronse umuntu mushasha basha urakoze cyane kabisa. Ego murakoze kunyakira. None ko mbona ko mumeze gutya habaye iki mwabaye iki? Twebwe uko tubona uko ni filme turiko turakina shasha turiko turategura. Bituma mwisiga ibintu nk'ibi. Ego ni filme turiko turakina ya mashetani. Ava nta vyishino bivuga. Ni muhave mu njyabasha. Iyo filme yitwa ngo umugabo wanje ngo ni shetani niko yitwa. Mugakina umugabo wanyu ari amashetani. Yitwa my husband is It's got the game my husband is this game. Bakuzi ba Rukundo News TV n'abantu batwenza cyane. Rero isigura ngo umugabo wanje ni shetani. Okay, umugabo wawe yari umugabo wawe canke n'umugabo wundi. Ni byinshi ntavyo novuga kiretse gusaba zo bikurikirana ni yamara gusohoka. Ego none iyo filme wewe ukina ufise iyahe role ko mbona ameze gutyo. Jewe kuba ameze uko nyine urabibona ndateye ubwoba ntubibona. Ariko ntuhavunja. Shobora kukurya usamaye gatoya. Urumva nari njeje wenyine kugirira abantu nta bizima urabibona. Nta bizima uri kurakora mu iyo filme. None nko kubazobona iyo filme izoba ije kwigisha iki abazoyikurikirana? Mbo igwa benshi bikumva bene vyo. Nukuvuga ko rero uwizokora ko wese bizovana nuko abayeho, nuko abanye n'abaturanyi biwe, nuko mu muryango we wabayeho. Ibisigaye navyo bazoheza babone igikwirikira. Ntambo butabazi buzova hehe navyo nzi. None iyo filme izobonekana ryari ko mbona ko numwariko bigaragara ko mwariko murayikora uno munsi? Vuba cyane kuri YouTube muzoyikurikirana. Vuba cyane muri iyo ndwi tugiye gutangura. Ariko ndabona ko bigaragara ko iyo filme izohava imera nk'iyo migeze gukina yitwa Vyondo. Isa niyo mugabo iyi rero irakomeye cyane gusumba Vyondo. Hajya Vyondo twariko turagerageza. Ubu rero twateye imbere tuguma duhindura ibintu. Ubu izoba esha. Benze cyane kurusha Vyondo. Tuvyiteka zo ari ibintu by'umwotsi special urabibona. Ego hama Nanashu tuve mu bya filme tuje mu by'ubuzima busanzwe. Ikindi kintu wo bukora inyuma yo kina amafilme ni cyayi kintu. Ikindi kintu naba nkora inyuma yo gukina amafilme ari utuntu sanzwe nkoreramwe nyene nk'uduki nimbatari banga utuntu umunsi nzo guhamagara usangeho. Yego nta kibazo ni wantera kamonzoza ari. Yego hama namwe ikindi kintu mwamukora ndiba n'amakomedi mukina filme nikihe kindi kintu wo bukora? Wowe none nimba ukurikira ibiganiro bya Rukundo TV, nimba ukurikira amafilme n'amakomedi ya Rukundo TV, ndayakurikirana ariko hari nkoba agize no munsi akurikana ibiganiro bya Rukundo News TV ategerezwa kumenya ati Dafroza nibindi akora ibijya kunyita mama muganga
Dafroza ni mama muganga bisigura yuko ndi umuganga nsanzwe mfise agafarmasi nkorerako aha muri Kinama quartier Bukirasazi. Aha ngwaye noca nza kukurondera ukamvura. Uje ngo ndakuvure woba wihenze uzozana ordonnance docteur azoba yakwandikiye hama nce ndaguha imiti uyishorera. Aho ni sawa cane. Hama ndafise ikindi kibazo nashaka kubabaza. None ko mbona benshi birukira mu by'amafilme birukira mu byo kinama comedy nica ikindi kintu umuntu yoba yirukira nko mafilme abashaka gukurayo muri nk'inyungu iri mu mafilme. Twebwe inyungu tuvuga ko dufise muri filme ni ugutanga impanuro tubicishije kuri filme, niyo nyungu hanini dukuramo kuko twebwe tuja kuri tele turiga kugira twigisha abandi kandi benshi biciye mu mafilme yacu dukina barahakuraho icigwa kandi bigatuma bahindura ingendo mbi kumbure bari basanganye. Nka wewe niyahe role umaze gukina ukavuga ati iki kintu nakinye kumbure cahinduye abantu benshi nicaye kintu? Bo je tufate nk'akarorero dufate nk'ifilme nakinye nitwa muri Vyondo banyita mwari mu Vyondo nije nari mwigisha wa Vyondo. Urumva icyashoboye guhindura abantu benshi no mu quartier n'ubu banyita ngo mwari mu Vyondo, bigaragaza ko abigisha iyo babonye umunyeshuri afise ubuzima bubi kirazira ko baca bamukorerako kuko umukoreye ko ntubuzi uwo munyeshuri ngo bimeze gute byiwe ntubuzi ngo byagenze uko kubera iki. Urumva ige filme ya Vyondo hariho benshi bahakuye icigwa kandi bashoboye guhindura ingendo cyane cyane kubigisha. Murakoze cyane. Nabajije ibibazo byinshi ariko hari ikintu ngomba mbaze Nanashu urubatse canke uracari umwigeme? Ndubatse. Urafise abana canke? Abana babiri. Yego aho ni sawa. Uyu yamutwa kari mama muganga ndibaza ko yoba afise abana n'umugabo. Yo benshi mfise abana benshi yemwe mfise abana 15. N'umugabo umwe mfise umugabo umwe n'abana 15. Ariko Nanashu umbwiye ko wubatse none ko nigeze kumva ko hariho uwundi muntu mwamugendana nukuri canke nukubesha? Uko nukubesha. Kweli bisi nta wundi hari n'umugabo umwe gusa. Yego erega icyo cyane Nanashu no byishura. Urabona ko dukunda gukinana muri filme ugasanga akinanye n'umuntu bamwise ngo n'umugabo wiwe kujya kuntu bamwise umugabo we muri filme abantu baca baguma bibaza ngo umugabo wa Nanashu ngo ni kanaka kandi ari umugabo muri filme burya ni muri filme ntago ari mu buzima bwa misi yose. None wewe ko ntarumva avuga ati Dafroza arafise umugabo muri mu by'amafilme kubera ko bavugana Nanashu? None je ko ndi mama batoto jendi nyokuru imisi yose yemwe mwe muri ko muradukurikirana je namandi mama Sami mama Tiza mama Shugwe mama Queen jendi nyina w'abana niyo mpamvu nigera mvuga ati jendi umugore wa kanaka nta mugabo tungana bajya bose nabana banje niyo mpamvu batanshiramo. Aho ni sawa. Nawe hari cyo bagomba uvuge? Jewe ndakini kumenya impamvu kenshi bakunda kumbaza ko mfise umugabo none babona ko nkiri inkumi. Uracari umuntu nyene w'umujene ntabwo baba bategeza kumenya ati kuko hari abadukurikirana baba kubona Nanashu ndamwipfuza canke no murondera gute mugo babwiye ko ufise umugabo baca bacika intege. Yego my god nubwo bitaba ivyo vy'ubusheri shushu wowe uri kundonderera ubugenzi burarukurutira ingwe bita ngo n'urukundo. Ego ejo rero umuntu wifuze kumvugisha ntuzureke kundamutsa uvuge ati urakina neza ivyigisho utanga bimeze neza kugira untera inguvu untera intege bana gushira imbere ngo nuko ngo love yaye. Hama bakunzi ba Rukundo News TV ndibaza ko murabona abatumire bacu buno munsi kandi musanzwe mubazi munabamenyereye cyane ariko ukuntu bameze ni ibintu biteye ubwoba cyane nkuko babitubwiye hariho filme ngo bagira bazosohore vuba niyo mpamvu bameze gutya. Ndabashimiye cyane ukuntu mwanyitavye mukaza mufite ibikorwa byinshi muko murakora ariko mwashoboye kuza turakwana ikiganiro ndabashimiye cyane. Ego merci na urakoze. Ariko ndashaka kubwira akajambo kanyuma abariko badukurikirana.
abariko baradukurikirana kuri Rukundo News TV nagomba kubasaba nukuri ntimwibagire kugira subscribe na j'aime na commentaire nukuri ndazi ko mudukunda cyane murakoze bye bye nanjye ndabashimiye cyane ko bamwatwitavye ego murakoze cyane nawe bakunzi ba Rukundo News TV ndabashimiye cyane kuma mudukurikirana kandi ntibagira subscribe mugire n'amakomantere ciao